Birahimaye kwibonera abazanye kuja kwigisha ijambo ry'Imana. Izina rya Jesusi Nkuru ya Bujumbura nagira ngo mbanze nteguruke yuko mu nama ihuza amashengero atandukanye mwashimye yuko duhurira isabisho twera muri Eklezia Katolika tugahitamo iyi paruwase ya Saint Michel. Twama tugenda turakuranwa tukava mu Bakatolika tukaja mu Baanglikani tukaja mu Baprotestani. Uyu munsi ni twebwe twatera iteka no kubakira. Mbanze nteguruke yuko mwatumbereye uru rugo, mwatumbereye iyi Eklezia yacu kugira ngo dushyire hamwe mu gusenga Imana. None tubashimire, tubakomere amashyi. Soma Injili ya Marta na Maria bali bafise ukwemera kandi ukuri. Ukwemera kwageragejwe n'urupfu rwa mwene wabo Lazaro ntiyanyiganyiga kandi nabo nyene ntibamutakaje. Ubwo baratura ko bamera ubuzima budahera izuka ry'abapfuye mu kuza kwa kabiri umukama. Kristu ntiyazuse Lazaro kubera ko yabonye ukuboroga kw'abashikiriwe, cyane ngo abitumye n'inyungu zikomeye zatumye arira. Ubwo yamuzuse kubera ko nubwo byari biri mu gitabo cyose yagira yamubabarira bagije ati uwemera, maze agitangaza kizuka kirama kigereranya izuka ryacu ku bacu mu bapfuye, kikamenyesha ko ari we mutware w'ubuzima. Αλλά και από τους εκκλησιαστικούς πατέρες της Εκκλησίας, που δεν θα μας φτάσει ο χρόνος. Και αν όμως κάνουμε ένα συμπέρασμα από το βίωμα της πίστης, τότε θα διαπιστώσουμε ότι πρώτα απ' όλα η πίστη στον Τριαδικό Θεό εντάσσεται σε μια διαρκή κατοίκηση, τόσο προς τα ενεργά μέλη και τους κατοικουμένους, όσο και για τους μακράν την πίστη και τους ερευνώντας. Ukwizera arico bashobora gusubiramo ibice byinshi cyane byo muri Bibiliya yerana, ariko kandi n'ibyo muri ababyeyi b'Ekleziya. Umwanya utoba ubariye, ariko rero ntitwashika gusozera dufatiye kw'ibyo twiboneye mu kwizera. Tuzosanga imbere ya byose ukwizera Imana ubutatu ari igice cy'inyigisho tudahera, aba ku banyamuryango ba Nyaminisitiri na ku bakatekumeni cyane twari kuri wese n'abashobora amatoza. Όταν ο Απόστολος των Εθνών Παύλος που πήγε στην Αθήνα και τους παρουσίασε τον άγνωστο στο Θεό για αυτούς, τι του είπαν, θα σε ξαναακούσουμε. Αυτή ήταν η αρχή. Τέθηκε δηλαδή ως βάση τη συνδιαλλαγή, ο διάλογος. Αυτό που σήμερα και εμείς κάνουμε, να βρούμε δηλαδή σημείο επαφής με τον διάλογο σε όσα οι αιώνες ισόρευσαν και μας κρατούν ακόμη μακριά του κοινού προτηρίου. Igiye gutuma Paulo n'umunyamahanga yaje Atena akabamenyesha Imana itazwi, bamubwiye iti tuzosubira kumva ibyo muvuga, nibyo byari itango
mu yandi majambo gusubiza hamwe ibiganiro byashinzwe n'ishimikiro ivyo turiko turakora umunsi ni kurondera aho tuhurira ibiganiro mw'ivyo ibijane turudanije kandi ikiri kure ni igikombe rusangi. Turakuruke twese tugaragaze ukwemera kwacu. wese aza kuvuga kwemera basanzwe bakuvuga mu ishengero ryiwe. Turazi ko ari bimwe, hariho amajambo amwe usanga adasa ariko mugabo avuga rimwe. None rero wese ahari agaragaze ukwemera usangiye. Nemera Imana imwe rudere Data ushobora byose yaremye ijuru n'isi birorera kandi bikaboneka. Nemera kandi muri Yesu Kristo umwana w'ibintu w'Imana yabyawe na Data kandi yabyawe. Imana iva ku Mana n'umucyo wa Kristo. Imana yakuye ku Mana yarabyawe ntiyaremwe asangiye kamere na se. Byose byaremwe yavuye mu ijuru atwara abantu kugira ngo adukize. Yihaye mu bintu bamutumira igihe umuntu yorora abantu umusaraba bwacu buri munsi w'ibirato arababara agezezwa kumusura nk'uko byari byaranditswe. Hanyuma yegera mu ijuru yicara hasi kandi azogaruka n'umunazo aje gucira urubanza abazima n'abapfuye. Ingoma y'Isirayeli yemera kandi tukamwemera Umukama Yesu Kristo akomoka kuri Data turamusenga kandi turamunaza nk'uko tubigirira Data na Mwana iyo yavuye mu bahanuzi. Yemera kandi Eklesiya Nyeranda Gatolika ishingiye ku batumwa. Yemera kandi kuri ibicumuro ari meza mbere y'izuka ry'abapfuye n'ubuzima buzokurikira. Tubandanye ibisabisho rusange dusabire ubumwe bw'abemera bose ababiteguye batushimire. Mana yacu turagushimira cyane umwana wawe Yesu Kristo yaje mu isi kugira ngo aduhishurire amabanga yawe n'iby'ubwami bwawe. Niwe yatanguje ishingiro ryawe, yaguze amaraso yiwe y'igiciro ntangere kubera urupfu rwiwe, kandi yazutse ku munsi ugira gatatu. Nicyo gituma ishengero ryose ryemera kandi akurira mu ijuru, aduha n'isezerano y'uko azogaruka kutujyana. Yaduhaye igikorwa cy'ubutumwa bwiza kandi tukaba duhamagarira abemera bose bari mu ishengero kugira ngo ubutumwa bwiza bushike mu mitima yabo. Twirukana rya jambo yatwigisha muri ubwo butumwa bwo kwihana ibyaha kandi bateko batekure ibyaha byabo. Twahamagariwe kugira urukundo atari urw'ubuheriheri, urukundo nyakuri ruva kuri wewe kandi dusunikira
gukunda bagenzi bacu kandi tukamenya n'ibyiza byose biva kuri wewe kuko waremye ijuru n'isi n'ibiyuzuye byose. Tuje rero kugusaba ingabire z'ubuntu ziva kuri Mutima Mweranda kugira ngo tugire ubumwe hagati yacu, atari ubumwe bwo guhurira hamwe turi benshi gusa, ariko bwa bumwe Yesu Kristo yadusigarana udusunikira kugukunda, ukadusunikira gukunda Imana na bagenzi bacu twamana iminsi yose, kandi ko Yesu Kristo yabitweretse muri rya bwirizwa rikuru twese dusanzwe tuzi kandi twigisha. Nuturinde rero Mana umutima w'amacakubiri, umutima w'uburyarya, kandi twihane rwose agatima k'urwango n'inzigo, kuko nico kizomenyesha yuko turabigishwa bawe, kubera ko dusangiye data umwe, umwami umwe, ibatisi imwe hamwe no kwizera kumwe. Dufashe Mana uturungikire Mutima Mweranda, kuko ari we adushoboza kandi adusunikira gukora ibyiza muri bene wacu, kandi udufashe gukomeza n'intumwa zawe washyizeho, kandi tugusaba kugira ngo ubandanye kuzirinda uburwanizi, kandi ubandanye kuzinkomezi n'umutima umwe mu gikorwa cy'ubutumwa bwiza bw'umwuzuzo, ariko butuma buhindura imitima yacu ngo tubane twese mu rukundo, mu bumwe no mu mahoro nk'ishengero rimwe ku isi yose. Tubisenze kubwa Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu.
se w'umwami wacu Yesu Kristo. Turagushimira ko ari wowe watanguje umuryango wa mbere wa Adamu na Eva, kandi turazi neza ko Satani arwanya imiryango. Nico gituma muri iki gisabisho c'ubumwe tukweretse imiryango yose y'abemera, kugira ngo umupapa n'umumama n'abana babe umutima umwe, babane bumvikana kandi bagushira imbere, barangwe n'umutima w'urukundo kandi bibuka amasezerano bagiranye igihe c'ubugeni bwabo muri leta sivile no mw'ishengero ryawe. Ntibibe ibyo mu majambo batuye gusa, ariko bishire mu mitima yabo, bamwe bavyibuka, maze abagabo bashiremo inkomezi zo gukunda abagore babo, abagore nabo bubahe abagabo babo, maze abana nabo bumvire abavyeyi babo, kuko ariko wabishinze no mw'ijambo ryawe. Turasengeye rero imiryango y'abakristo bose aho bari, kugira ngo uyubake imiryango y'akarorero, babana neza, bitwararika indero y'abana, bakabigisha ijambo ryawe ku murango no mw'ijoro, kugira ngo bakure bakubaha kandi bamenya ko ubuzima bw'umuntu ariko atihabwa. Dusengeye imiryango yose y'abarundi n'abarundikazi, eka n'abanyamahanga baba muri iki gihugu, kugira ngo umutima w'urukundo, ubumwe no kubahana ari byo vyama bibaranga. Muri iki gihe hari ibibazo byinshi, turabasengeye kugira ngo babumwe, kugira ngo bahangane navyo, kuko Satani yaba arondera kuzana amaganya no kwihebura, nk'emu wawe yera arushirizeho kubaremesha, kandi kubumwe bazobirwanya kandi bazobitsinda. Turasengeye imiryango yose iri kw'isi yose, kuko umuryango w'ishengero rito, iyo miryango yo ikomeye yahagaze ku ijambo ryawe, niyo ishobora guhindura amahanga yose. Abigisha bawe bakabigisha kwitondera ry'amabwirizwa yawe, nk'uko umwana wawe Yesu Kristo yabitegetse mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice ca 28 uhereye ku karongo ka 18 kugeza ku ka 20. Tezagira imiryango y'abarundi n'abarundikazi, imiryango y'abanyamahanga, uhezagire imiryango y'isi yose, kugira ngo yamamaze ubutumwa bwawe, batange indaro kandi batange n'indero nziza. Imiryango yose n'abariho ubahe kubakira imiryango ku ijambo ryawe. Turanse imico mibi n'imigirwa mibi iraruka ku isi, aho abagabo n'abagore, aho abagabo ku bagabo barongorana, abagore ku bagore bakarongorana. Ibyo turabyanse kandi turabihakanye, kuko bitajanye n'ijambo ryawe. Ariko nk'uko byari kuva ku ntango, umugabo n'umugore aba aribo bama bubakana, aribo bagira imiryango kandi bahezageza ibibondo byumvira abavyeyi kandi bigakunda ijambo ryawe. Ndabisenze mu izina rya Yesu Kristo, umukiza n'umucunguzi wacu. Amen.
yarabaye umuririmbyi tubigomwe mukama subiramo Nanagiza kimeshaya chuko dusabe kama
kugira tubashe gushyira hamwe kwemera kwacu. Imbaraga kandi dukundire mukama wabanye natwe ubwizagire aba bana bawe baje kwifatanya ubu bumwe bari kumwe bafise ukwizera kw'ijambo ryawe aho batubwira ati hazobusha ubumwe n'umuntu. None mukama barizagire kuko ingabirano nziza ikomoka iva hejuru kuri we Data, na cane cane ubahiragi y'urukundo rwawe, kuko byose bikomokera tukabisabye mu izina ry'umukama wacu Yesu Kristo. Amen. Imana usumba byose, Imana ukora bigakoreka, uvuga bikaba, urakakanya twese duciye imbere y'imbaga zawe tugicyubahiro. Ijambo ryawe riratubwira ngo dukundisha imitima yacu yose, ubwenge bwacu bwose, ibyo dufite byose. Mukama, ijambo ryawe ubwoko bwawe bushagaje hano urashirira muri kano kanya, Mana mugushikanira amashikano avuye ku mutima ugukunda, bagaragaje urukundo bagukunda. None se mukunzi, turakwinginze twakire aya mashikano kugira ngo uhorahe Imana umwavu mwiza uguheshe icyubahiro. Aya mashikano nibayaheze yawugisha wawe kugira azakore igikorwa cyawe, maze mukama aho bakumye ubongereza umugisha nibake hariwe, ukangurira urubyiruko zawe, uhezagire ibikorwa by'intoki zawe, uhezagire urudandazwa rwawe, uhezagire ubuzima bwawe, uhezagire imiryango yawe, uhezagire ubworozi bwawe, bakore ibikoreka imiryango yawe yombi ibikwiye kubatunga kandi baba bazitanga gushikana. Nityoboye Imana ko muri twebwe hari abafise ishaka ryo gushikanira ariko bitamushoboke. Uwo nawe turamusengeye ngo kubw'ubuntu bwawe ikindi gihe nawe uzi umunsi ushaka gushikana uhezagire nawe byakora. Twese duhurize hamwe tugushima urukundo, dusengere n'igihugu cyacu tugisabire umugisha Mana. Duhurije hamwe tuva amashanyarazi, duhurije umutima n'inama kugira ngo dusabe umugisha igihugu cyacu. Mana uzi ubwishimira bw'igihugu cyacu, abarundi bazabanye n'ibinure bamubwire ko batunga no kubafasha igihugu cyacu gitere imbere. Mana z'abarundi bifuza gushikako ishaka ryawe twishitse riciye mu rukundo rwawe, maze mwanze mugishyikira kugira turakwinginze Mwami, ibibazo by'ubutunzi dufise mukama ubiyishutse, urashoboye hano tunanirwa. Mana ushize mu kuboko kwawe ibidashoboka birashoboka, kuko byose ibidashobokeye umwana w'umuntu wewe birashoboka. Niwe twizeye ku mugoroba, niwe twamaze ku mugoroba. Mana tugire ubuntu,
ibidashoboka bishoboka. Uhezagire iki gihugu, uhezagire abarundi, uhezagire umuntu wese ari hano ku izina rya Kristo umwami wacu. Amen. ko twahuriye ngaha ngo tugaragaze ubumwe bw'abemera Kristo bose, ikimenyetso cy'uko Muhammad dukunda, Kristo atugirira byose, no kuba twashyize ngaha yaciye tukenguruka. Rero dusabe nyakubahwa patiri wa katedrale Regina-Mundi, akaba ari icyariho cy'umwepiskopi mukuru w'Idiyoseze ya Bujumbura, ashikirize ijambo ryo gukenguruka. ndakenguza akanya iyo gushyikiriza ijambo rigufi cy'umukenguruka. None bepiskopi mwateye iteka, banyakubahwa abasaserdoti, abapasitori, Imana, mwese bakristu murayitiriwe ngaha, tugire Kristo. Mfashe ijambo ku izina ry'umwepiskopi mukuru wacu wa diyoseze nkuru ya Bujumbura, kugira ngo bwa mbere ndabashyikirize indamutso yiwe. Musanzwe muzi ko isarasho nk'iki agifise ku mutima. Nimwamubona tutari kumwe, ni uko afatiriwe n'ubundi butumwa kandi bwa kure, kuko yafashwe urugendo mu bundi butumwa. Ngiye ko ndabashyikiriza n'indamutso ya Vicaire General Musenyeri Anatole Beninange. Iki gisabisho twaragiteguranye, bamwe ngira ngo gutangara ko bakamubona, kandi twari tuzi ko ari ngaha, ni uko nawe yafatiriwe ubutumwa bwa ruguru bwihutirwa bwose turatubuga. Igihe twaza ngaha rero tube yandikiye mesaje ambwira yuko ari yakiri ataraheza igikorwa cyari cyamujyanye. Nicyo gituma mubona atashitse aha mbere y'iri jambo riba yarishyikiriza. Ndabivuze kugira ngo mwumve yuko turi kumwe, si ukubyirengagiza. Aho bari iki gisabisho barakizi, bagifise ku mutima kandi turagisangiye. None rero ku izina rya diyoseze nkuru ya Bujumbura, ndagira ngo mbanze nteguruke yuko mu nama ihuza amashengero atandukanye mwashimiye yuko duhurira isabisho twera muri Eklezia Katolika, tugahitamo iyi paruwase ya Saint Michel. Twama tugenda turakuranwa, tukava mu Bakatolika tukaja mu Baanglikani, tukaja mu Baprotestani. Uyu munsi ni twebwe twatewe iteka no kubakira. Mbanze nteguruke yuko mwatumbereye uru rugo, mwatumbereye iyi Eklezia yacu, kugira ngo dushyire hamwe mu gusenga Imana. None tubashimire, tubakomere amashyi. Munkundire nshime bwa mbere abepiskopi baringa benshi harimo abatari babazi, bikamere kuko tumenyereye uburyo bwisobanuye bakunda berekana, abandi baza kubasaba ko baza guhabwa mu nyuma. Banze sabe umwepiskopi wo mu ishengero Anglikani muri diyoseze ya Bujumbura, kugira ngo ahaguruke abaramutse mubone uburinzi. Musenyeri Eraste Imana, iki gisabisho aragikunda cyane, yaba yigishije kandi tukanyurwa. N'ubu tugira ngo itanguranye nta rimwe ndabona yasinze. Kuri Musenyeri twabashimiye kuri ako kararo keza, dusubire tumuvuga. Nteguruke umwepiskopi tutari bwabone, uyu Musenyeri Isaac, ni umwepiskopi w'ishengero ry'Abaorthodoxe, mbere y'uko kuri Eklezia y'Abaorthodoxe mwabyumvise y'Abagiriki. Rwanda burya Bibiliya yavuze benshi mwabwire Ikigiriki,
abatari bwabumve bavuga ibyo none tumusabe nawe abe hasi asubire abamutse abapepere yakwigishije turamushimiye cyane kuko mwabyumvise ni mushasha kandi mu Burundi reka ubasha kubwira ikaze mu gihugu iwacu kaze muri ubu bumwe bw'amashengero turibaza yuko hakigaragara ko azagira turamushimiye kuko yaciye yemera kudutegurira inyigisho ijya nyigisho abapatiri n'abapastori bamaze gusaba yuko buri gihugu yanditse kuko burya hari ibintu bikomeye ndifuza yuko umunsi yagira ikirundi azoza akakivuga tukabwiyumvira wenyine atawundi uciye yakoze cyane turashimiye abapastori ngaha abasaseredoti bashoboye gushyira babona ababyeyi imana benshi bagira ngo bafate akanya rero kugira ngo babereke abashyitsi tudatebya reka mbere duhera ku bashyitsi nabyo numva abo mu ishengero Anglikana harimo na korali y'Anglikana turayiteruke cyane bikora rero muri paruwasi Nyakabiga mu ishengero Anglikana nabo nyine bari abapasitori n'abagabo n'abasenyeri bave hasi baturamutse kugira ngo babone dusabe abo mu ishengero Methodiste Libre niba bari ngaha Methodiste Libre baturamutse uyu mugore yavutse asanzwe ari umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamashengero rya Protestant bita SNEP dusabe abo muri Methodiste Uni sabe abo muri Église évangélique des Amis Birora avutse niwe abaserukira imbere y'amategeko yakoze cyane sabe abo muri Église Luthérienne turabashimiye sabe abo muri Église orthodoxe nabo ibisengerwa sabe abo muri Église Ibambiste sinzi ko abashitse aha Église Ibambiste bashoboye gushika sabe abo muri Union des Églises Baptistes du Burundi Union des Églises Baptistes ntibashoboye kuza harimo abari twari tuzi ko baza ariko abo bumvise ngo uyu munsi babonye bakebye bafise ibindi bikorwa bakubwira ngo ndaruka bashoboye kwiba agasiba ariko mbere y'uko urubanza baruzi kandi nabo nyene turi kumwe umutima turi kumwe mu gisabisho sinzi ko abishengero banibagiye bari batumiwe urubanza bari baruzi kugira ngo abaruke umuntu banibagiye ari mu rindi
ishengero ntavuga reka nsabe abasaseredoti bari gahari abakatolika amaze bakuruti abasaseredoti bashoboye kuva urakoze cyane reka dusabe bariya bari ngaha ni byiza ko babonye tukamenya urabona bakunze gusanga bambaye imyambaro idasa ni ukuvuga ko bari mu miryango itandukanye de congregation zitandukanye bamwe bamwe ufatiye ingabirano umutima mweranda yabahaye ibyo twita karisma nabo nyine abereye Imana muhaguruke n'abumvisi nabo nyine nibaza ko bavuga ku buryo bwisobanuye kuko nta na rimwe nabo nyine basiba igisabisho nk'iki bagifise ku mutima barafitaniye ubucuti n'ishengero anglikani mbere bakaba abantu buguruye cyane mu guhuza amashengero mbere no mu kwakira abantu bavuye mu mashengero atandukanye ku buryo bwisobanuye nabo nyine babasaba bave hasi bakiri mu mikino murakoze cyane navuze ko bafitanye ubucuti ishengero anglikani ibyo bambwiye yuko mu Bwongereza imigabane bakorana bwa hafi n'umwepiskopi mukuru wabo nicyo gituma aho bari hose ubwo bucuti bubandanya none rero bakengurukira mwese muri ngaho mwagize akigoro mukaza udusangire igisabisho kiduhuza n'abemera Yesu Kristo nta yandi majambo adashaka kwigisha ijambo rikuru mwayumvise cya kibazo Yesu abaza ati uremereje uyu mwepiskopi yatwigishije yatugarutseko atubwira kugurura umutima ndamushimira ko yatubwiye ko bakunda Imana cyane ko umutima wiwe wose icyo cyo nakiyumvise kandi rimwe ntari bakunda Imana n'umutima wiwe wose batanga inyigisho ishingiye ku myizero bihuye na cya kivugo cy'umwaka wa Yubile twe tuvuga tuti umwizero utekereza Yesu ati muremereje kuvuga birashoboka ubumwe burashoboka buragera mu mitima yacu buramaze kwinjira mu mitima yacu buramaze kwinjira n'ababepiskopi n'abasaseredoti abapasitori bari ngaha mu bakristu tubandanya dusaba ngo umutima winjire mu bandi bose umunsi w'izina tuzohurire hamwe dushobora kwambaza Imana imwe mu kwemera kumwe ko dusangiye uratisi imwe nk'uko babitwigishije ukwizera turabafise birashoboka ko atari twebwe tubibwira Imana niyo ibigira mu gihe twemeye iyo Mana akaba ariyo tuyobora Yesu rero arabivuga ati ku bantu bari bidashoboka ariko ku Mana hoho byose birashoboka umukama rero nabahezagire umukama n'abakomeze muri iyo nzira umukama wabwaye abamurikira mu buzima bwanyu yongera abazigati murakoze tugire byiza naho dusabe nyir'icyubahiro Musenyeri Eraste Bigirimana aduhereze isabisho cy'umusozera ahezagiye ko umuvese kuri uhaguruke twese kugira ngo dusenge dusozere kino gisabisho cy'uno munsi ariko imbere
badukenguruka badukengurukira natwe bavuye mu yandi mashengero bazana muri Saint Michel muri Eklezia Katolika dukengurukire abasangwa mwatwakiriye kandi mukatwakira neza. Rero ku izina ry'andi mashengero twagira ngo dukengurukire Eklezia Katolika, dukengurukire umwepiskopi mukuru wa diyoseze nkuru ya Bujumbura rero yatwemereye kugira ngo tube hano uyu munsi kandi kino gisabisho kuko twaba tukigira inama. Rero turashengurutse n'ishaka barwaye, byongeye kutwereka kwa rukundo, byongeye kutwereka bwa buri kira noneho burya dusangiye n'ubwami umukama umwe agabanije kandi aradukwiye. Rero kandi dusangiye urugendo rujya mu ijuru. Rero turabye igihe ahisi igeze na byinshi bibangamiye isi, abakristo uyu munsi turahamagarirwa kugira ubumwe kurushiriza uko twahitiye uko twahora, tukagira ubumwe kugira ngo dushobore no guhangana n'ibiduhanze kandi ibidutandukanya nibaza yuko ari byo bike kurusha ibiduhuza. Rero turashimiye cyane kuba dushyiriye ijambo ry'Imana ry'igishuri uyu munsi kandi tumuha ikaze mu gihugu cyacu muri Eglise Orthodoxe. Ndagira ngo kandi ko tugiye mu kwezi kwa mbere mwese tubifurize umwaka mwiza. Utubere umwaka w'amahoro, utubere umwaka w'uburuhuke, utubere umwaka wo gutera imbere, utubere umwaka wo kubana neza, umwaka wo kumenya Imana cyane. Rero aho mutangira mwabwira muti abakunzi bacu muri Yesu cyangwa muri Yesu Kristo barabataje. Yesu ashimwe. Amen. Barabataje kandi barabakunda. Ati kandi baramamagariye kugira ubumwe. Havuzwe ubumwe, havuzwe urukundo, abakristo tube abambere mu gutanga akarorero kuko urukundo rwacu dushimikiye umukama wacu yaducunguye. Nta kindi dushimikiye ko barabasha kugira ubumwe baciye mu rudandazwa, baciye mu myuga, baciye mu byo basangiye, ariko icyo dusangiye agakiza kabonerwa umwami wacu, umukiza wacu Kristo. Rero turabifurije umwaka mwiza, tuze tubemo amahoro mu Burundi, muri kano karere turimo no ku isi yose. Umukama n'abahizi. Amen. Dusenge. Mana yacu, twongeye kuza imbere yawe tukengurukira ko duhaye akanya keza guhura kugira ngo dusubire kuzirikana no kwibwira kuri iri jambo ry'ubumwe bw'abera Kristo. Wakoze inyigisho waduhaye, wakoze ku bihe byiza duhaye, kandi tukabonaho akaryo keza ko gushyikiriza ibyiyumviro byacu n'ibyifuzo n'igisabisho cyacu. None ndasubira neza, bananira tukugira ubumwe, bananira tukomeze urukundo, uduha amahoro, uduhe imigisha, ushoboze abakristo bose aho bari mu mashuri atandukanye kwerekana urukundo n'ubumwe kugira ngo izina ryawe kandi rihabwe icyubahiro mu gihugu cyacu no ku isi yose. Tugushimiye ibyo wadushikanyeko, none tugiye kuva hano turagusabye amahoro n'imihezagiro by'iwawe. Uhezagire ishengero ryawe, ubandanye tukugira ubumwe kandi tubire neza. Uhezagire twese, ubandanye kugira neza tujye gutaha, umanire umuntu wese kandi iri jambo washyikiriye iki cyifuzo
cyawe cyo kugira ubumwe gishyire mu mitima ya benshi kandi bakwitabire ubukunde ubukorere kandi banayabagucuga Imana idukunda tugeze ku byinshi byatugera neza dukorere turagusabye mu izina rya Data n'Umwana bijya kumubwiranga Amen. amahoro y'Imana arengejwe n'umuntu wese nataramire ibyiyumviro byanyu ateramire imitima yanyu kugira ngo umwami umenya kandi mukunda Imana kuko ni Yesu Kristo umwana w'Imana kandi umwezagiro w'Imana Data wa twese n'Umwana hamwe tumubwiranga ngubane namwe iminsi yose. Amen. Yes.